yo ni cyane n'uwitwa ARNE SHOT ngo amuhe gahunda yo kuri ibintu bipanze bya Kazoza byo muri Sangiza ngo barako barondera kana kakiri gato kuva muri Ghana ngo kana kakina equipe ya Feyenoord ngo umusaza yakabonye ukuntu gakina ngo aranakazi umusaza kakanyagana kitwa Mintey ngo ARNE SHOT kabisa ngo yateretse kakayabo k'amafaranga ngo umusore bamuzane ngo naho ngo umuhunga mubi ngurumva Mosara ngo ubwoba ngo naho bwamufatiye ngo ku myaka 32 yanje tindaza kuba mpangana n'umwana mu myaka 19 kweli Mintey kuva kwa Feyenoord ngo ARNE SHOT ndetse na Liverpool no munyagana ngo bariko bamurondera kubi cyane ega Mohamed Salah avuga ko nubwo yoguma kwa Liverpool nta sezo zibiri asigaje kwa Liverpool akiri karakina na equipe ya Liverpool rero n'umukinyi novuga ko afite byinshi yanditse ari muri equipe ya Liverpool ko batwaye ama Champions League batwaye ama Premier League ariko muri equipe ya Liverpool mugano avuga ko uno munsi nawe arageze ko ariko agenda akura urabona ko afite imyaka 32 naho arageze ko aje kurondera agafaranga nakunze twabonye equipe zo mu Barabu ziko zitanga akayabo k'amafaranga Liverpool bakwana kumurekura kuri Mirikati girire inahere mu gihugu cy'Ubwongereza uno mwaka urabona ko ashitse agarutse kuba kina Premier League mugabona ko ataremeza neza yuko ijana kwijana ashaka kina Premier League bivanye nuko atarabona Kazoza kuyumuko cyamushasha kwa Liverpool n'ivyo ategekanya gukora equipe ya Liverpool rero uvuga ko ni Mohamed Salah ugiye kurana uvuga ko n'umukinyi ubona ko kwa Liverpool agifise ikibanza bivanye na sezo yagize mu mwaka weze utagasore Mintey babanze bakiyoze canke kaze kigire kubitwa Mohamed Salah karaza kigire kuri Mohamed Salah twabonye kwa Real Madrid bazana ba Ardagura agahita bigira kuri bano basaza bari bagenda banasoza bagenda baruka Modric ndetse na Toni Kroos yindi nkuru ya nyuma ku mugabane wa Afrika imwe rukumbi sigaye uwitwa Serhu Guirassy inyuma y'imyaka igera kuri bereka kinira equipe ya Stuttgart VfB mu gihugu cy'Ubudagi akayifasha no gukina UEFA Champions League ku mwaka uza inyuma y'ibitsinda 28 ku mwaka weze wa 2023-2024 gaterekamwe 2028 mu match 28 17 akabitsinda ari ku kibuga ciza cyane cya equipe ya Stuttgart 11 akabitsinda yagiye hanze neza cyane uwitwa Serhu Guirassy ku miliyoni zitarenga 17 zitageretse ko no miliyoni umwe amafaranga make cyane je nemeza ko ari amafaranga make kumataka nk'uwo neza na neza officiel yamaze kuba asinya kwa equipe ya Borussia Dortmund neza na neza Serhu Guirassy mwakunze kwa VfB Stuttgart agiye kuba yunga n'aba John Noire ndavuga equipe ya Borussia Dortmund yumumenyereza nde Nuri Sahin naze tumazi nino mumenyereza kiri muto kwa Borussia Dortmund atwaye novuga ngo produit komeye inziza cyane kuko yabaye novuga ngo umukinyi yaje kwitwara neza muri VfB Stuttgart kuko yagiye abaheka yagiye abamanota agera kuri 3 muri rusange n'umusore Serhu Guirassy umusore akiri muto ku myaka 27 afite byinshi azofasha ikipe ya Borussia Dortmund n'ikipe zo kina UEFA Champions League n'ikipe novuga uno musimaze kubizana n'umumenyereza mushasha ashobora no kubaka ikipe nka Borussia Dortmund wasubira kuyibona ari ikipe igarutse ishobora guhangana n'ikipe za Bayern ndetse n'iza Bayer Leverkusen kugira ngo bashobore kuryoshya iganwa rya Bundesliga twabonye Stuttgart irakura uwitwa Denis Undava carimo twabonye barakura uwitwa Ito mu defenseur wabo yararavuye cyane barikuye uwitwa umuyapani canke n'umuyapani barikuye uwitwa Serhu Guirassy uwitwa Chris Frisch nango biharuro byo ngo biriko biramwerekeza kwa equipe ya Bayern Munchen hari uwitwa Mittelstadt arekanyanyagizamwo ero imeze neza cyane kwa National Manchester biragoye ko nabaza kuguma kwa equipe ya Stuttgart equipe ya Stuttgart ikirari kuri ariko ndashaka kumbwire Kazoza kwitwa Serhu Guirassy kwa equipe yande ya Borussia Dortmund asanze Dennis uyitwa uyu Eintracht Sport Club nimero 1 kwa equipe y'Ubudagi nako kwa equipe ya Borussia Dortmund asanze bo umusatirizi w'umunyakote d'Ivoire uyitwa Sebastian Haller Serhu Guirassy biraza kwa byoronka ko afata ikibanza byoroshariya kwa equipe ya Borussia Dortmund biraza kwa yo muhakaze kuko urumva hasanze abataka bari kwagenda byitwaramo neza niyabo uyu mwataka ari kwa match after kagenda atsinda ibitsindo nako no muri reka kagenda bibona aba uyu munyakote d'Ivoire kagenda yitwara neza muri equipe ya Cote d'Ivoire reserve uvuga ko nawe biraza kwa yo muhana n'ingufu yo gukora ni equipe ya Borussia Dortmund nabona ko izokina na Champions League no mwaka nubwo no mwaka babiremo muri finale ya Champions League ni equipe ibona ko izitabira ya Champions League nabyo novuga ko biza kuba binamufasha
gutegura neza se zigiye kuze uyu mukoca muzanye mushasha no kabona ko azomukinisha muri ekipe ya Borussia Dortmund azomufasha byinshi muri ekipe yande muri ekipe ya Borussia Dortmund neza na neza niyo makuru agera kuri atatu twari dufite hano ku mugabane wa Afrika muze kabisa dukundire dusome ku mazi duce no mu bayanishwa one expected na Canal